phone. Ndashimiye Imana yampaye ikibondo kubw'isengesho ry'umwungere. Ikindi nshimira Imana nuko nagize isengesho ryo mwibanga. Ndashimiye Imana ko yanyishuye ikaduha ico gukora n'umufasha. Nihabwe icubahiro. Amen. Amashi menshi ku mwami Yesu. Ese shimwe. Manari mpagaze hano nshima Imana. Jewe narazanye umuntu ngaha. Ari inyuma murabyumva? Abazimu barapfa mu izina rya Yesu. Ese shimwe. Ko navuga ko nazanye umuntu ngaha agwaye. Ariko ndavuga ko nazanye umuntu agwaye. Yarafise ikivyimba mu bwonko. Maze imyaka myinshi. Hama ndatelefona umuvyeyi ndamubwira arambwira ati uramuzana. Tumaze gushika hano aramusengera. Ariko aje kumusengera aramubwira ngo inyuma y'indwi uzosubire kwa muganga basubiremwo barabe ko uzoba wakize. Hanyuma jewe kubera ikibazo narinzi ko afise ndavuga ati aguha indwi imwe yonyene nyene aho iyi mikrofone iriko iraduteza abazimu kabisa. hanyuma umuvyeyi aramubwira ati uragenda kwisuzumisha kwa usubire kwa muganga. Amuha indwi imwe gusa. Hama rero turasohoka ndamubwira uko arambwira uko bimeze. Arambwira indwi kubera ikibazo yari afise nkumva kwizera umengo kumeze nkaho gukinye. Ikibazo ufise aguha indwi imwe yonyene ariko sinabibwira mu mutima. Turagenda. Inyuma y'imisi 3 ariko yari yamaze no kuba afise visa yo kuja kwivuriza hanze mu Bufaransa. Ariko controle ya nyuma yari kubera muri Kenya. Kugira ngo bakonfirme yuko ashaka kugenda donc kumugira operation mu Bufaransa. Ivyo umuvyeyi arabizi ko yarabimubwiye barabivuganye. Inyuma y'imisi 3 ndamutelefona ndamubwira ati bimeze gute? Atahubwo Imana ishimwe. Nariko ndimumvira ukuntu no kuronka sinashaka kubibwira ku telefone ati mama yakize. Ati yasubiye kwa muganga arakira. Mushaka kubifata nk'ibisanzwe. Ni ikivyimba cyari mu bwonko. Mwese murazi ko mu bwonko haba harimo amazi. Ariko amazi yari yarakamye kugezaho kubera ico kibazo yari yarameze nkaho umengo yaravuga ibintu nimuhuze kubera ico kibazo. Nukuri magazi hano nshima Imana y'umuvyeyi. Ndyari byoroshe ko mpagarana njye naragize n'ubwoba ndamwira ati je numva ubwoba kubivuga. Kubera ni ibintu nifisisobanuro. Ndinavuga ati nimiburi yari gutuma muha ukwezi basi. Indwi imwe gusa. Nukuri mu misi 3 yari yarakize. Rero ndashima Imana. Ndashima kwa barapimye basanga ikivyimba caraheze. Caraheze yapana guhera gusa. Umengo nta n'ikintu kigeze kibaho. Kuburyo rero afise abana bari hanze bamubwiye ati ego sawa babikubwiye mu Burundi ariko turashaka ngo usubire muri hariya muri Kenya nibwo twemera ko ari ivyo. Erega yarafashe indege aja muri Kenya. Agiye muri Kenya je ibyo bintu byose babimbwiriye muri Kenya. Ati yo ngo sinzi uko no bikubwiye. Nguma marakize bakoma telefona nyine bakoma induru nabaga ati none rero muze dushima Imana. Ariko jewe nije nshimye kuza gushima Imana kuko nijewe umuntu wa mbere uhamya ko uwo muntu yakize. Amen. Amen. Rero ndashima Imana ya kino gicaniro iracyakora nkuko umuvyeyi akunda kubivuga
ni imana ikorera ikibiriraho. Imana rero yumve ko ndayishimiye kuko yakoze ibintu n'abaganga hajya kurikira hospital bashaka kuba bamuzi. Yarazungurutse ibitaro byose hano ibujumbura bikomakomeye, bamubwira ati wapi, ku buryo urumva ko bari baramubwiye na transfer yo kuja muri France. Rero imana yumve ko ishimwe kabisa. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana nikorera ku kwezi, irakorera no ku isegonde. Uyu munsi Imana ikorera ku minota kibiriraho mu izina rya Yesu. Yaba ari nkaho ugera. Umwanya muto tugiye gusenyura Yeriko. Ntabwo tuza kuyiha imyaka, nta nubwo tuyiha ukwezi, ahubwo tuyiha iminota. Hariho ibikuta bakubakiye, bagomba inkomezi z'igicaniro cya repentance zisenyagura ibyo bihome. Twebwe Imana dusenga turayizeye, si Imana dusenga nkaho umenga ni ikigirwamana canke naho imenga ija kwiyumvira ivyo igiye gukora. Iyo tuvuze ibintu bikoreraho. Ejo bundi hari umupapa yazanye umwana ari umusazi hano, ndamuhindwi. Iyo ndwi yari yakize, nyamwana yari umusazi, abasenzi barabizi, yari yakize n'ubu yatashe ari muzima. Iyo ndwi ntiyanakwiye, yamukirije ku misi 4. Hari undi mupapa ari hano, yaje hano kuguru kose kwaboze wamutama. Muramwibuka, sinzi ko nono musi yaje. Kuguru kose kwaboze kugira mwivi, ari n'amagufu hakwa kuyabona. Nibaza ko n'abana biwe bo bari hano. Nyamutama sinzi ko yashoboye kuza ngaha. Namubwiye ngo mu ndwi muzoba wakize ntiworaba. Aratwenga ngo jewe ngo mu ndwi ngo birashoboka. Kandi yarakize no baragenda ni muzima. Yesu nashimwe cyane. Magaze ngaha nshimira Imana kubyizigende dukorera uko bukeye uko bwije. Ndashimiye cyane umubyeyi wacu yadusize imbere, Imana imuhezagire. Ndashima cyane ari ngaha ku gicaniro mu misi 3 y'amasengesho yo gututumura abazimu. Naraje gusenga, nicara hari inyuma. Naje ncerewe nawuze déplacer mashika ngaha mu 17h. Aravuga ati umumama ari hari inyuma yambaye ikanzu itukura, Imana iramurinza gasho. Ndavyakira, ariko Imana yabanye nanje. Ndarabonye ibimenyetso. Haragizwe n'inama yo kumfungisha, iragirwa mu ibanga. Haca havamwe umwe arayomboka, araza arabimbwira ati twagize inama yibi nibi uraraba ibi bintu kungene uvyifatamwe. Ico ndagishimiye Imana cyane, kuko ivyavuzwe je ntabwo wanagira, kuko navuga nti umuvyeyi yavuze ko indinza gasho ntabwo wanagize. Ico nico ndagishimira Imana cyane. Ndashima Imana cyane. Nari nikibazo papa nama nakimubwiye keshi, mbabaye ndira, ariko Imana yankuye Yuda imbere nibihere gucubahira. Ikindi shimiye Imana, ku munsi wa gatanu narataye telefone ndayita. Twari twideplashije n'umutware wanje muri taxi, fisi ibintu, telefone irakoroka tuyibagira muri taxi. Telefone dushitse muhira ndayirondera ndayibura. Turayitelefona igumisona inyuma y'iminota mikeya ibirazimye. Izimye arambwira ati tekana telefone yagiye. Nane ndavuga nti je sintekana telefone yanje yagiye. Ni papa yaratubwiye ko iby'iwacu bitazopfa kugenda. Hije nta telefone yanje yogenda uko ngo mpore. Iyo telefone yarimwe amahera menshi, umuntu yandunga iki kintu nzomuronderera amahera menshi, niyo nagirirwa nubwo bakurushana nya telefone. Chandaja ngaho samedi ejo ndagenda kugaza amakarite simu. Shitseyo nsanga nibagiye karanga muntu, ngo udafise karanga muntu ntibikunda. Ndataha ndavuga nti nzobikoresha rendi nta kundi. Ngira nze gusenga ndiko nditegura mu gitondo,
nagiye mbona telefone iriko irasona ndamubwira nterega ya telefone yanje niyo iriko iragutelefona aca ndaraba nsanga niya telefone nimero yiwanje niyo iriko iratelefona ku y'umugabo nyamuntu nca namubwira mwitabe woje sindamwitaba ntimwitaba amwitavye yaciye aza ngo muraza mutore telefone yanyu ngo ndayifise mugabo imbere yaho naragiye mu cumba ndafukama ndavuga nti Imana uri mwijuru ivy'iwacu ntibizopfa kugenda namba dukorera Imana papa yaravuze ati muzohore muvuga muti ibyanyu si ugupfa kugenda telefone yanyu ntigende naho umutware yambwiye tubihebe ntudutekane ntije sintekanye Mana mubuza amahoro wa muntu telefone yanje ayigarukana nukuri yavuze tuje kuyitora saa 9 Imana nihabwa icubahiro. Amashi menshi ku mwami Yesu. Haleluya. Yesu nahimbazwe. Nje gushima Imana mfatiye ku ijambo ry'Imana intumwa yacu yatwigishije ku munsi wa Mungu. Yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni nyundo kandi n'umuriro. Koko ijambo ry'Imana n'ukuri. Yesu nahimbazwe. Jewe mvuye hano kuri uwo munsi wa dimanche umugoroba Imana yarangiriye neza irandinda gasho. Uyu mwanya mumbonye hano simba mu gasho. Ivyo ndabishimiye Imana mumpera amashimana. Dushimira n'umwungere wacu nawe Imana imugirire neza. Haleluya. Amen. Dukomera amashumwa emuze waje. Nikirato uracambaye. Uyu ni wa wundi rero ukuguru kwari kwaboze nkamubwira indwi ngo jewe ubu wambaye ingozi nukuri kose sa uvuze nakize nambaye ingozi Imana n'igitangaza naguharije Imana nishimwe vraiment ntabyo nazika kwari kwaboze ahubwo sinakubwira kwajega amazi nigitangaza Imana yangiye uko niyo minsi yambwiye nayo namaze kumuhari je namaze kwihebura na wapfuye naje uko namaze kwihebura rero iyi Imana nukuri ihabwa icubara kweri nigitangaza tuyikomera amashira gahora ku ngoma igituma atavyemera yari yihebuye yari uwo gupfa. Haleluya. None ukuguru ubu n'umupira wokina gitangaza gikomeye. Sawa muze Yesu aguha umugisha isubire mu kibanza. Imana iguha umugisha mwinshi. Yesu nashimwe kandi magaze ngashima Imana ko Imana yankoreye. Magaze ngashima Imana ko Imana yankoreye wera itariki 21 z'ukwa gatanu nani ngwaje abana batatu babiri bari mu ogisijene ndaza ndabwira pasteur abana bagira bapfe aratuma abasenzi baraza barasenga cyane aguma mbona abana byanka gose bagomba bafe guma telefona pasteur ariko ubu naratashe mwiyindwi Imana ihabwe icubahiro muyimpera amashi menshi ku mwami Yesu. Abana bari babuze imhemu ku rugero rurerure bose bongerezwa imhemu ko ari babiri kandi batasha ari bazima kubwo gusenga. Haleluya. Ni mumpera Imana yanze amashiye mu ijuru ushengero cy'Imana. Jewe kuva kwa gatanu ngwaye kugera iki gihe kuwa gatanu ndaza ha kwa pasiteri wacu ndemvye gose cyane aho muhira hose naguma ndiriraho njyamye bukarinda buca nsenga mfukamye imbere y'igitanda ntaryama mpamagara Imana yanze yo mu ijuru nyabintu biguma bimpekenya umubiri wose hama kuwa gatanu ndandara nzangaha kwishengera iwacu pasiteri wacu avuga ati ndemvye gose cyane naryamye hajya kwihema imbere y'abakozi b'Imana ubu pasiteri wacu shengero ry'Imana mumumpera amashi gose shengero ry'Imana narambaraye hama ndabyuka mbyuce baransengera
ubu pasiteri wacu avuga ati ararembye cyane mumusengera gatatu aho baca bansengera gatatu hama nca ndabohoka ndandara nja muhira ngo ntere ku ruvire nyabidayimoni byaguma binyegeta byumvise amasengesho menshi bicengera biranyankira haca haza umuntu afise intuzenyi botike aca barira abamotari ati nimumunyandarize avuga iyo aja muhira hama mumushikanire muhira amahera muraza kuyatora baca baranyandaza gushika muhira shengero ry'Imana hama kuva mu kwa gatanu ntarajinja ncandajinja kugera uno munsi nabohoce mu mpera Imana yanje amashi yo mw'ijuru. Amen. Kwa gatanu kose kwari guheza atajya none ubu yakiza arafungura. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Yesu nashimwe. Hama nanje mpagaze ngahashima Imana. Ejo nari ngaha mu masengesho. Narabonye igitangaza cy'Imana. Yesu yavuze umukozi w'Imana ati mwizere Imana ibakorera ibitangaza. Hama rero nari nagiye kurangura ujo ndandaza. Gari rya mbere kuva ndangura uwo musi birarabihe. Ejo mvuye ngaha naradanaje byose ndabiheza. Novuga ati Yesu nashimwe cyane. Amen. Hama ikigira kabiri no shima ku Imana. Naragwaye ingwara ya angine niga kuva mu mwaka wa gatatu gushika muri ino ndwi iheze. Ngwara angine baranyandikira kuyibaga. Numva mbabaye cyane, numva ntovu kuri ndabigenza hamwe n'amafyigo ashobora kunjya. Hama haba mwene data yitwa Joseline numva novuga ati Imana imuhezagire arambwira ati uzoze ndagutwara ahantu bagusengera kandi uzocukira maze kuza ngaha nabonye ukuboko kw'Imana baransengera kandi narakize kandi maze gutanga amahera menshi cyane kugeza isana akakanya ndi muzima igitambara ndakura umuyaga ukinjira kandi umuyaga uciye mu matwi na cyangwa aranjine mu mpera amashi menshi kuva ari mu mwaka wa gatatu ari umwana kugeza ubu agwaye angine haheze indwi Imana imukijije tuyidugirize icyubahiro cy'umwami Yesu iragahura ku ngoma. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amajenje ngaho imbere y'ishengero ry'Imana n'imbere y'Imana nje gushinga intahe ku bintu vyambaye ko dimanche iheze itariki 22. Abantu twari twicaranye baba barabonye ingene nari imeze n'ingene naje mva muhira. Navuye muhira napfuye jewe nyene nikoze ko ntakira umuntu. Bamvanye muhira bavuga ati ni mumutware kuri witi kumutakura muri repentance bamusengere. Hama ndava muhira mugabo ncanza ndasenga mvuga nti Mana urasubiza ubuzima amagufa yumye nanje amagufa yanje urayabona ko yataye ubuzima ndashaka gusubiza ubuzima. Ndaza ndasenga iryo sengero ivy'Imana yakoze nyarutse ugeze hano nshitse ngaha ndabanana na pasiteri mu protocol acambira ati pasiteri mushobora kubonana ubunyene rindira murabonana inyuma y'amasengesho. Pasiteri mu nyuma amasengesho aheze ndabonana na pasiteri aransengera mbere pasiteri ataranansengera nkiri ngaha nari namaze gukira. Hama candakira ndasengerwa n'umukozi w'Imana. Ubu muri make warakize. Ejo ku mugoroba kandi Imana yankoreye ibindi bitangaza. Ejo nasuye ndafatwa kwa kundi ndarondera Andre Imana imuhezagira ahantu hari hose yaramusize amavuta Imana. Ejo baransengeye narakize gusa shetani dukomera amashi umwami Yesu ko yakize ivyo nivyo bihagije ibindi byo satani yogerageza ntazoreka kugerageza ariko yarakize. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Nimukomera amashi shengero rya Repentance. Ivy'Imana yakoze ivy'Imana yankoreye je namaze imisi ngwana n'ijwi kuva igihe tugurana Imana yarampaye amafaranga n'igihumbi carankwepa ku munsi ariko ubu umundwi ndonka ibihumbi 70 ku kwezi nakorera 70 dare byarasa yuko noshika ngaha anshimira Imana ariko ico ngiye ko uvuze ngo gute subiramwo neza uvuze ngo jewe aho twagurana Imana aho mwagurana Imana igihumbi carankwepa ku munsi ariko ubu mundwi ndonka igihumbi caragukwepa carankwepa ntiwagironka nakironka ariko ubu ndonka ibihumbi 70 ku kwezi nkarampimba 70 nimukomera amashimana ariko ibi bintu murabyumva
uburonka ibihumbi 70 ku munsi kundwi kundwi wahora uhembwa ibihumbi 70 nibyo mpembwa ku kwezi. ubu rero mu ndwi uronka ibihumbi 70. ibihumbi 70. Rukomera amashi umwami Yesu. Yesu aguhezagira. Igihumbi ngo caramukwepa. None ubaronka ibihumbi 70 kundwi. Rukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndanezerewe cyane. Kuva mbaho ndanezerewe gose. Ndanezerewe cyane. Imana yankuye kwa gasuzuguro. Kavuyeho. Nta gasuzuguro ngifise. Satani nayikandagiye. Yakozwe n'isoni. Ego. Haleluya! Ivy'Imana yakoze rero. Ivy'Imana yakoze ngaha barasengeye cyane, nari mu ngorane zikomeye cyane, zikomeye tro. Ico Imana yakoze, Imana yanje yampaye imodoka yanje. Amen. Ico ndagishimira Imana gose. Ikigeretseko imodoka yapfunzwe imaze imyaka 2 iparitse tiya ikarina. Ariko jo barayakijiraka. Kubw'amasengesho yo ngaha nanje ngahagara mu kwizera, naravuze nti Imana nasengeye igitoki ngiye nta mahera mfise. Uyu munsi sengeye ko imodoka yiwanje yaka. Bayishizemo bateri raka. Ubu imodoka iragenda. Imana nishimwe cyane. Amen. Rero ikindi nongera gushima Imana, Imana yantetesheje cyane. Ubu ndi muri Berisha. Ubu sinkiri umupfakazi. Nabonye umugabo Yesu. Amen. Narasuzuguritse, ndasaba umuntu ngo bumpaye 500 mufashije bakandabana inenengwe, ariko Imana yankuye kwinenengwe. Naragunze Imana kwa amafaranga, naragunze Imana umupanga yampaye udufaranga, niviriye mu mpimba nibabariye, ndavuga nti wa Mana we nawe urabibona ko nta kintu ufise, ngiye kuyigurana nzoyaguha. Uyu munsi nayatanze, naravye kuyasiga mu isakoshe, ndavuga hoya reka nyatange hakiri kare, hama Imana irayibona ko nayatanze. Imana ishimwe cyane. Amen. Hama rero burya nanigeze guhiga ko nzogura icuma. Ayicuma nayazanye. Imana ishimwe. Ego. Imana ishimwe cyane. Hama ikindi shima Imana nuko mbona yuko ubwigunge nagiyemo yabunkuyemo, nahora nicara hasi, Imana yampaye intebe, nahora ntacyo mfise, ariko Imana yansubije. Imana nishimwe cyane. Amen. Mama Pastor, ndagusaba yuko mpa rendezvous yaho twabonanira kugira ngo nkuru shikane Imana ndungikanye ngo gigushikanira. Amen. Uyu yaramaze iminsi ari mu nzara iteye ubwoba. Yava muhira atwaye akantu akavuga ngo Mana ngaburira uno munsi ng'igitoki, akagenda agiye kurondera igitoki ata amafaranga atwaye. Akagenda ngo akabona igitoki akira akavuga ngo Mana akubwo niwo mpiki igitoki kweri kugira uno munsi ndakije. Agasenga akavaha agiye gutora igitoki ata mahera afise, agezaho kiri ngo akumva telefone ngo hari ibihumbi 10 muri telefone, akacagura igitoki. Ibyo bundi yaradushingiye intahe, aravuga ngo iyi nzara yose nije nari narayiteye kuva nza ndagunga Imana. Yaraza ngaha ngo bumva dutangira Imana ngo agakritika ibigira 10 n'ibindi ngo aba mu nzara, kuva atanguye kuba umwizigirwa kigira 10 ubu ngo ajya ivyo ashaka kandi atamahera afise. Yabidushingiye intahe ngaha turumigwa muri burakeye, aravuga tubumva ngaha nshatse inyama ndagenda atamahera afise, nkagenda nshikayo amafaranga yabonetse nkaca mvuga ati nkatirija nyama.
yaratwishe. Amen. None urumva Imana imuhaye intebe, imuhaye imodoka, imuhaye ibintu byose. Haleluya! Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze ngashimira Imana. Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze kubera Imana yansubiza ubuzima bwanjye. Tena ingwa iryinyo ryatewe n'abadayimoni. Umwungere wacu nibaza yuko abizi, nta byinshi ndabivugako. Rero nagiye kwa muganga, baranka kurikura kubera bavuga ati riravyimbye. Rero umutima umbwira ati wewe utagiye mu mashengesho bisaba amashengesho, urabona ko atari iryinyo ryizanye. Rero ndatelefona uno mwungere, ubwa mbere ndamuhiga ndamubura. Ubwira kabiri vuga ivy'Imana yakoze inshuro wandondeye sizo zikenewe, nyarutse ivy'Imana yakoze. Imana yakoze nuko nagiye bakarikura naho byari byagoranye, hama Imana iransubiza ubuzima. Imana yaramukijije, dukomera amashi umwami Yesu. Urashobora kuduza icyubahiro